Nubwo hari benshi bakize indwara zabo mu gikorane civuga butumwa ca Kanguka, ariko hari n'abandi benshi bamaze kwitaba Imana. Nkuko vyashikirijwe na Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, haremezwa ko abantu 8 aribo bashengeye mu gihe abandi 9 bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Inyuma y'isanganya ryabaye kuri uyu wa 18 mu Kakaro umwaka wa 2026 ku kibuga ca ETS Kamenge ahari habereye igikorane civuga butumwa ca Kanguka. Iryo sanganya rero ngo ryabaye igihe abantu benshi sinzi basohokera ku irembo rikuru bagasunikana cyane gushika uruzitiro ruguye. Ivyo rero ngo vyatumye bamwe bakomereka mu gihe abandi babuze ubuzima muri ako kanya nyene. Uyu muvugizi yashikirije ko amakuru yegeranijwe yerekana ko ku bitaro Rwakarede abantu 6 bitavye Imana, harimo abagore 5 n'umugabo umwe. Aho nyene kandi abantu 4 bariko barahavurirwa, harimo abagore 2 n'abagabo 2. Eka ngo no ku bitaro by'abasirikare naho nyene abantu 2 baritavye Imana, bose bari abagore, hari kandi 5 bose b'abagore bariko barakurikiranwa n'abaganga. Muri rusangi ngo iryo sanganya rimaze guhitana abantu 8 barimwe abagore 7 n'umugabo umwe, mu gihe abantu 9 bakomeretse kandi bariko baravugwa. Amakuru ava kwa muganga nayo ngo yerekana ko uretse abantu 2 vyagaragaye ko bafise ibikomere biboneka, benshi mu bahitanywe n'iryo sanganya bazize kubura impwemu kwatewe no kuvyigana kw'abantu benshi. Diaspora da Sinzira.